ngo abakongomani ubu bose nta numwe adafise karangamuntu y'indundi bafise passport z'indundi ugasanga n'izina riri ryase wica nk'isekuru yari ryanditse kuri iyo karangamuntu ntajyazi umubajije ahavuka ntiyishura abanyekongo baraguze amaparcelle mu gisagara cose barubatse hose mu myaka iza muzogwana intambara nk'iyo Kongo iriko iragwana uyu munsi ngo abantu bavuga ikikongomani s'abarundi ngo nibasubira iwabo ngo abakongomani ubu bose nta numwe adafise karangamuntu y'indundi bafise passport z'indundi ugasanga n'izina riri ryase wica nk'isekuru yari ryanditse kuri iyo karangamuntu ntajyazi umubajije ahavuka ntiyishura abanyekongo baraguze amaparcelle mu gisagara cose barubatse hose mu myaka iza muzogwana intambara nk'iyo Kongo iriko iragwana uyu munsi ngo abantu bavuga ikikongomani s'abarundi ngo nibasubira iwabo. Bagenzi, reka tubaramutse tubipfurize kugira amahoro, amagara meza n'amafaranga. Tubaye ikaze cyane kuri ino chaîne Omdisha. Nyuma kuri no tariki igenekezo rya 11 kwezi kwa gatatu ntwarane 2026 biyeje kumenyeshwa na nyene cubahiro umukuru w'igihugu agira ati umwene gihugu azohitonga umunyamahanga, donc azogurisha itongo ku munyamahanga birabujijwe, kirazira ikaziririzwa. Umwene gihugu azobagurishije igihugu. Reka ndabasomere neza ino nkuru uburyo yanditswe. Ni inama y'ababura matari na bamustaneri iteranye kuri uno umunsi muri Ntare House, donc turi ku munsi wa gatatu mu Kirimba kwa Ntare. Umukuru w'igihugu yagize ati leta niyo yonyene ishobora guha itongo umunyamahanga kubera ko hari itegeko bijanye n'ivyo, bikaba kano umunyamahanga ntibaba bamugabiye, ni kubera abaje gukora imigambi y'iterambere mu gihugu. Donc leta igacimworohereza mu gukora iyo migambi. Mugabo umwene gihugu ahaye umunyagihugu abahaye mugabo umunyagihugu ahaye itongo umunyamahanga amenye ko abagurishije igihugu kuko nta tegeko na rimwe aba yakurikije. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu yabandanije ati mwebwe mujejwe intwaro ntimuze mwemere ayo makontra, ntimuze munayabasinyire. Uzo kwihenda akagurisha ku munyamahanga abimenye ko bidakunda, nta transfert izobaho. Umunyamahanga ashaka itongo aba ari ufise imigambi aje gukorera mu gihugu, nagende ayereke inzego zibijejwe, hanyuma mu kumworohereza baramuha naho akorera. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu yasavye indongozi mu guhimiriza abene gihugu gutanga kandi ikindi kijanye n'amakori no kurega abo bose bakora urudandazwa rutemewe n'amategeko. Yagize ati igihe batazotanga amakori n'amatagisi, nta mupolisi, nta musirikare, nta mucamanza, nta musitantera azobaho. Kubera iki? Babeshwaho nibiva mu makori n'amatagisi. None yoba afise amahera agazoca yakoreshereza hehe? Azoyabamo gute? Umusuma aje kumwiba ko atazoronka umutabara kubera ko atamupolisi n'umusirikare baba bahari mu gihe amatagisi n'amakori bitoboneka. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yarangije agira ati ivyo genda ubisigurire abatanga amakori n'amatagisi ko leta ibiteze ko ivyo, kuko ivyo nivyo vyubaka ayo mabarabara, ibitaro n'amashuri. Abadandaza maze iminsi numva ko bidogera obere ngo nimbi. Kano kantu ndagasubiremwo, ni nyene icubahiro kavuze abadandaza. Yagize ati abadandaza maze iminsi numva
bidoga ngo obere nimbi. Umwene gihugu wese ahubwo ahamagariwe kurega uwo wese adakurikiza amategeko. Hariho abikomeje ku buryo Naburamatari atavuga. Muraca mumbwira nzozana inteko zose kuko ni umuntu azobabaye umwansi w'igihugu. Kano kandi agasubiremo ngo hariho abikomeje ku buryo Naburamatari atavuga. Jewe nubwo rwigwa rikarivuga ati jewe muraca mumbwira nzozana inteko zose ku buryo kuko ni umwansi w'igihugu. Inyuma yuko iyi nkuru yashizwe habona n'ikimenyesha makuru magazine Jimbere, mu nkundire nsome gatoya koko kuri bijanye nuko ata mwene gihugu numwe arekuriye kudandaza itongo cyangwa kurigurisha umunyamahanga. Abantu nabagize icyo bayivuzeko. Hari uwavuze ati none ko avuze leta ngo niyo itanga itongo ku munyamahanga, leta ninde? Iba hehe? Umunyagihugu wese leta? Ahantu ndakeka kwe gutandukanywa ikintu cyitwa guverinema na leta. Guverinema et leta. Peut-être qu'il y a la différence. Mu bisanzwe Uburundi bushobora gutwagwa n'umunyamahanga abatware batabaye maso. Ubujumbura yose ko mbona isigaye ari y'abakongomani hafi yose, ivyo byoba byaraciye mu mategeko. Iyo bumenye umwe bwari kindi n'abantu bariko baritangira ama commentaire. Ndibuka umushinga amateka yavuze ico kibazo ati utwo n'amashinga amateka Gerazi Ndabirabe nawe yaciye agira ati none namwe ntimwoja kugura iwabo. Ubundi yavuze ati nuvuze ati abakongomani ubu bose nta numwe adafise karanga muntu y'indundi, nta numwe adafise passport y'i Burundi, usanga atazi n'izina rya sekuru canke sekuru wiwe yanditse kuri karanga muntu. Umubajije aho avuka ntiyishura. Baraguze amaparcelle mu gisagara ca Bujumbura, barubatse hose. Mu myaka iza muzogwana intambara nk'iyo Kongo iri kiragwana uyu munsi ngo abantu bavuga igikongomani si abarundi ngo nibasubire iwabo. Akantu ko umuntu mwakumvise neza ngo abakongomani ubu bose nta numwe adafise karanga muntu y'indundi, bafise passport z'indundi. Ugasanga n'izina riri ryase wica nk'isekuru yari ryanditse kuri iyo karanga muntu ntajyazi. Umubajije ahavuka ntiyishura. Abanyekongo baraguze amaparcelle mu gisagara cyose, barubatse hose. Mu myaka iza muzogwana intambara nk'iyo Kongo iri kiragwana uyu munsi ngo abantu bavuga igikongomani s'abarundi ngo nibasubire iwabo. Abandi n'abene igihugu bariko baratanga ivyumviro. Ubundi yavuze ngo ivyo vyari bimaze iminsi biteye akajagari, nibatanga umuco neza tumenye ingene bitunganijwe. Mwibuke rwa rubanza rwa Bujumbura. Abahaguze bo gute? Nibaza ko leta izoca ibasubiza amahera, haguzwe n'abanyamahanga hose hace haba kwa leta, ibishatsi izohagurisha ku mwene gihugu. Gusa kuko bamaze kuba abagenzi bacu turabakunda. Abo ni bandi n'abakongomani. Nubwo ubuzima buguma buzimba, bafisemo uruhara, gutyo rero bazobaha uwo muzibukiro bisunze igiciro hagezeko. Icyumviro kirarashe kandi ni cyiza cyane, nta kugurisha igihugu cawe. Ni vyiza gutanga ikori, ariko obere irakwiye kuraba ingene yotunganya ingene amakori yotangwa neza, abantu bakareka kuza barayidogera. Abadandaza benshi barayidogera bati obere hamwe irarenza amahera itoza ku badandaza, ku buryo
uwo menga niyo bakorera gusa. Umudandaza adandaza kugira aronke inyungu, ariko kubwa amafaranga obere isaba usanga arengeye inyungu umudandaza aronka. Uzanye kidandazwa urakidedwana, gishitse mu kibanza uriha ikori rya buri kwezi muri obere. Hariho abariko barategekwa kugura amamashini ko yo kuriha amatagisi ya obere. Urariha abazamu, abakora amasuku, ikibanza gipanzwe n'ibindi, bagasaba obere kuraba uko yohinyanyuriye ingene hatozwa amatagisi ku buryo nawe nyene kuyatozwa ariyo mudandaza nawe aronka akanyungu. Ego kumure ivyimviro ni byinshi by'abantu. Reka ngeze aha, wewe uri kurumva bino bintu bibiri, uko obere itoza amakori n'amatagisi, wewe udukurikira ushobora kuba umudandaza, ushobora kuba ari ibintu runaka waguze hanze, mbega ndavyishimira uko sohoka iki kuri iki kijanye nuko atamunyagihugu yogurisha itongo umunyamahanga, byashikijwe na nyine ishobora umukuru w'igihugu. Wewe ubivuga kwiki, uvyumva gute? Naho ubutaha reka duhure mu bindi vyumviro, tutibagiye kandi kuyabonesha kuri no chaîne. Bye bye.